narakiravye sanga nta muntu ashobora kwiba mu kiya ca leta adaciye kuri mutoyi. Ntibikunda hariho umuntu aza kugusinyira kugira mwibe. Umenye yuko ujya muntu watsa amahera arahejeje kukubona ko atacumaze. Ico umugibugabo buritaye. Rero nico tumuhindura amabanga bava ngo bamubogoje. Urumva ariko arasoma. Tugaca tugira ibihababu vyinshi. Urumva ushitse kuri wa musi ugaca ushaka gukwega vyose ngo uyimare. Rero vy'ibiti mu mutwe agaca acanganyikirwa yaronka poste yo Imana iranyugururiye umutwe ucutakara kubera yataye umutwe aca yorora vyose agaca atajyaca mu gibugabo. Nimwamushaka kandi burya barondera ingorane zabo bazi ko umuntu bamuhindira amabanga bamukuye. Nakiro kinejereje nko gutera intambwe aho ugeze hose uvuga uti mvaho duteye intambwe mvaho duteye intambwe. Ariko ibitugwamwe kenshi mu mitego nama ndiko ndavyiga kubera mbona vyinshi cyane nkaca nja ko nkiga neza nakaranga mutima kandi katugiyemwo kuko nasanze nko mu Burundi ikintu cyatwononeye nikijya citwa ngo haraba leta ngo nabene gihugu. Abareta bazi yuko aribo bicaye ku ntango y'umusa hakaba nabandi bari ku ruhande. Abo rero bari ku ntango y'umusa abandi bavuga ngo none turamukirwa ryari natwe gusoma. Nibigira bumva ko kuja gukora no kuja gufata umusa. Urumva rero nico tumuhindura amabanga bavuga ngo bamubogoje. Urumva ariko arasoma. Tugaca tugira ibihababu vyinshi. Urumva ushitse kuri wa musi ugaca ushaka gukwega vyose ngo uyimare. Rero vy'ibiti nivyo bikunda gutuma abantu bata ubwoko. Ejo Imana yaramaze kugutegurira reka kwiranda. Niba abanaho yavuze kuno musi ariho heza neza. Utemera Imana ntugira n'ivyizigira. Uzi yuko naho heza uno musi karabaye urapfuye. Ninde yabivuze yuko upfa? Ko Imana yavuze iti wewe umwaka uyu nzokugira iki, umwaka uyu nzokugira iki, umwaka uyu nzokugira iki. None niko kuzikosera imite biheze. Ngo ni ibinyene ngo niyo dernière chance yanje. Ijya myaka 12 twatakaje yamagume. Yadukoze ko. Burya turaraba inyuma tukabona ikinogo. Tukaraba imbere tukabona imyaka yaheze. Hariho abantu rero umva araraba imbere yiwe imyaka yaheze. Ndapfuye imyaka iraheze ntarose ubuzima ntari y'ubuzima. Yaraba inyuma ya esheke agatawa gutumwiko kuri rya esheke. Mu mutwe agaca acanganyikirwa yaronka poste yo Imana iranyugururiye umutwe ucutakara kubera yataye umutwe aca yorora vyose agaca atajyaca mu gibugabo. Nimwamushaka ubumwe icambere no kugira karanga mutima. Mukavuga muti twebwe insinzi yacu izoba ari uko abene gihugu bose mu Burundi bose abagumya bagana bataragumya banga bose batunze bagatunganirwa niho tuzoba dutsinze. Ico mu gibugabo turashobora kurita kubera kamanyu ku mutsima kubera kantu intérêt personnel ntoyi gusa. Rero mu mitego je nabonye umutego wa mbere kudashima ivyo ufise. Ubwa kabiri umuntu aritesha agaciro imbere y'abantu akurira. Narakiravye sanga nta muntu ashobora kwiba mu kiya ca leta adaciye kuri mutoyi. Ntibikunda hariho umuntu aza kugusinyira kugira mwibe. Umenye yuko ujya muntu watsa amahera arahejeje kukubona ko atacumaze. Ico mu gibugabo buritaye kutizera Imana ugati vyizigiro biri mu bitesha ico mu gibugabo rikagenda kumva yuko utakigira ivyizigiro kandi uzi ko Imana yakuremye. Ubuhemu mugabo rero gutagaciro kubera gutica mu gibugabo kubera gusa kutiyemera ukabona ibigeragezo imbere yawe ugacuta ubwoko. Ico mu gibugabo riratakara kabisa ntusubire ku muntu kubera gusa wase gutena imbere y'ikigeragezo.